Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mbonesha kure Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije kuri uyu mugoroba wo kuwa kane kw'itariki ya 24 Gitugutu 2024. Twabateguriye amakuru ariko haravugwa cane mu gisata ca politike n'intwaro, aho tukaza kwibanda ku matora ariko arategurwa azoba muri 2025 hamwe no muri 2027 mu gihugu c'u Burundi. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira muri imbere mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cane kandi ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezako. Tubategurira inkuru nyinshi ziba bivugwa bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, bitangazwa n'abategetsi batandukanye, ingingo n'abatangazo. Hari byinshi tubaronkera kandi biciye mu masoko yacu dufise irya nino, amakuru menshi abagaruka kuri politike, umutekano, agateka muntu, ubutungane mu ntwaro, tangazwa n'abategetsi batandukanye hamwe n'ibindi vyinshi. Mutwemere rero dutangurire aya makuru kuri iyi ingingo. Amakuru aturuka mu begereye Agathon Rwasa haremeza ko hari umugambi wo kwiyunga hagati y'umugambwe Sahwanya Frodebu urongowe na Patrick Nkurunziza hamwe n'ishami rya CNL rikiyoboka Agathon Rwasa kugira ngo bashobore guhangana n'umugambwe CNDD FDD mu matora yimirije. N'amakuru rero ahari inyuma yuko hari itangazo rya Simoni Bizimungu, ubwo avugira CNL ya Agathon Rwasa, akaba rero yariko abwira inyankamugayo zose kugira ngo ziyandikishe ngo zizokwitabe amatora ategekanijwe mu Burundi muri 2025 hamwe na 2027. Nyuma yuko rero umugambwe wa Agathon Rwasa CNL uhawe Nestor Girukishaka, Nestor Girukishaka hari amakuru avuga ko yoba yarabuze uko ategura ibirabana n'amatora ngo kuko ngo yasanze abanywanyi benshi bashigikiye Agathon Rwasa. Ni ntambamyi ikomeye cane kuri Nestor Girukishaka. Mu yandi makuru rero ahari nuko ahandi havurwa kwiyunga ari mu mugambwe Codebu urongowe na Kefa Ntibizi ushaka kuja hamwe na Sahwanya Frodebu. Tubibutse ko mu mugambwe Prona baza bamaze kwishira hamwe, mwamenya ko n'imigambwe yose ishaka kwitabira amatora ya 2025 ingana na 36 nk'uko vyashikirijwe na Prosper Ntawurwami arongoye mu Rwiseni. Benshi bakemeza ko hamwe ho bo kwiyunga kw'imigambwe isa n'itavuga rumwe na CNDD-FDD ni kimwe mu vyofasha guhangana n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva muri 2005. Se mwe mibaza ko uwo mugambi uzogira ico ushitseko? Imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iragaya n'igifungu cibonekeza mu itegurwa ry'amatora, kuko CNL, Frodebu na Codebu irababazwa n'ico yita gifungu mu bikorwa vyo gutegura amatora biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Mugambwe CNL ukerekana utunenge tumwe tumwe uvuga ko umaze kubona tumwe muri two ngo n'ukuntu hato abandika abazokwitoza mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora bagirizwa ko borohereje abaturuka mu mugambwe CNDD-FDD, bikaboneka ko bigoye ukuntu batohengama. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru umugambwe CNL ukaba ugaruka ku kiringo gito cane kibanziriza itegeko rihamagarira abatora kugira ngo batange amadosiye kubahekanirwa intebe z'abashinga amateka n'abagize inama ya komine. Umwanya n'ikiringo ntarengwa c'urutonde rw'abazokurikirana amatora, inani z'imigambwe n'abitoza bigenga n'amezi ane imbere y'amatora kuwa 15 Ruheshi 2025 bibushanye n'ivyo itegeko rigenga amatora rivuga ko bw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi unabangamiwe no gucanamwo. Nestor Girukishaka rero niko abitangaza, akaba rero harongoye umugambwe atavuga rumwe na Agathon Rwasa nk'uko twabibabwiye, akaba avuga ko itegeko rigenga amatora rivuga ko mu ngingo yaryo 41 ko umwidondoro w'abazokurikirana amatora umenyeshwa mu mirwi ijejwe gutegura amatora mu ntara n'imiburiburi iminsi 20 imbere y'amatora. Umugambwe CNL ukaba usaba umurwi ujejwe amatora gushira imbere umuco mwitegurwa ry'amatora mu buryo butagiramwe igifungu, budakomera kandi budahengamye. Kuwa 15 Gitugutu heze niwe Seni yahuye n'abayifasha
Ku bijanye rero n'imyitwarariko y'abaserukira imigambwe ku bijanye n'itangwa ry'ivyangombwa muri Kigarama, Prosper Ntahorwamiye umukuru wa Seni yaratanze insiguro ngo ivyo vyakozwe kugira ngo umuntu aronke umwanya uhagije wo gusuzuma neza amadosiye y'abitoza. Akaba yaragerageje kandi gusigura ati twomenya gute ko amadosiye yujuje ibisabwa, ibijanye n'ubwoko, ibiharuro bisabwa twabigenzura gute tutaronse intonde ku gihe. Imigambwe rero ntiyabajijwe. Imigambwe Frodebu na Codebu ivuga ko itigeze ibazwa imbere y'itangazwa ry'ikirangamisi cashyizwe ahabona na Seni kuri 15 Gitugutu guheze. Mu itangazo ry'iyo migambwe ibiri, abakuru b'iyo migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yerekana ko mu Seni bahaye agaciro uburenganzira bw'imigambwe bwo gushobora kwishira hamwe mu nani mu matora. Imigambwe rero ikabona ko uwo murwi wari gufata umwanya ukwiye ku bashobora kwitoza mu ntumbero kugira ngo baronke impapuro zisabwa mu kwirinda ko haba intambamyi ku migambwe mu kwitabira amatora. Imigambwe rero ibiri ikibutsa leta ko Seni na Seni ko amatora ateguwe nabi kandi yatunganijwe neza, yama azana akarambaraye nk'ubwicanyi, guhunga kw'abanyagihugu n'ibindi. Dufatiye ku kirangamisi c'amatora, amatora y'abashinga amateka n'ay'abajenama ba komine azoba igenekezo rya 5 Ruheshi 2025. Amatora y'abakenguza amateka azoba kw'igenekezo rya 23 Nyakanga, mu gihe amatora y'abajenama bo ku mitumba akazoba mu minsi 2 inyuma yaho. Ibiharuro rero birakomeye kuri aya matora ateguwe atandukanijwe n'ay'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri 2027. Hafatiwe kandi ku ndinganizo nshasha y'intwaro yatumye intara zigabanywa ziva kuri 18 zija kuri 5, amakomine nayo yava kuri 119 aja kuri 42 gusa. No muri CNDD-FDD ubwayo urugamba rwo kuja ku rutonde rurakomeye cyane, kuko ubu hazoba amasahani make n'iminwa myinshi igomba kurya mu gihugu, aho abatowe bafise uburenganzira bwo kuronka inyungu z'umurengera kandi bagakoresha ibibanza vyabo kugira ngo batunge bidaciye mu mategeko. Niwo mwihwezo umwe mu bamenyesha makuru Murundi ari mu mahanga. Haribazwa rero ikiriko kiratuma abanyagihugu batiyandikisha mu bijanye n'amatora yemirije, kuko mu gihe hariko harabiyandikwa ry'abanyagihugu bakwije imyaka yo gutora, henshi mu gihugu abanyagihugu ntibariko bitabira byandikwa. Nk'uko tubikesha abanyagihugu tumaze kuyaga mu mihingo itandukanye y'igihugu, abanyagihugu banse ivyo kwiyandikisha. Ico kibazo rero coba kiraje inshinga abategetsi, aje naho abategetsi batanguye gutera ubwoba abanyagihugu. Ese uherereyeho vyoba vyifashe gute? Gira ico ushikiriza kuri aya makuru harabana n'amatora hamwe n'imigambwe. Umugore niwe yicishije umugabo akoresheje umukozi n'abandi. Miliyoni 12 nizo zatumye Pascal Nshimirimana agandagurwa. Pascal Nshimirimana aheruka gutorwa ikiziga mu nzu iwe mu gikoni kuwa 21 ukwezi kw'icumi na 2024. Yari yaburiwe irengero guhera kuwa 18 ukwezi kw'icumi na 2024. Bwa nyuma yabonekanye yari mw'ijoro ryo kuwa 17 ukwezi kw'icumi 2024 atahuye avuye mu bunywero. Mu nyuma rero umukozi wo muri isi yarahagaritswe kuko yari yiketswe muri urwo rupfu, bitumwe nuko abanyagihugu baje kurondera Pascal muhiriwe bakamubura imbere y'umutaga wo ku wa 18 ukwezi kw'icumi 2024. Ariko nyuma y'umutaga umukozi agaca abonekana yakibwirira abanyagihugu ko wewe yiviriye muri villa atazi Sebuja ari. Undi rero yaciye ahagarikwa mu nyuma yabaye Marine Munezero ahora yubakanye no muhisi Pascal Nshimirimana, bakaba bari bahukanye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Marine yaciye yaragenda atwaye abana 5 bari bavyaranye, acaja kuba muri quartier 4 Ngagara. Mukuru inkuru nyinshi zabishikirize. Makuru rero badushikira yemeza ko Marine Munezero amaze guhagarikwa yavuye yemerera ko ari we yateguye iganagurwa ryowe bahoze bubakanye. Marine yavuze ko mu gutegura urwo rupfu yatanze amafaranga y'amarundi miliyoni 12. Abagabo 3 bafashanije n'uwo mukozi wa Pascal mu kumwica. Abagabo 3 rero ngo tudashimye kuvugira hano ntibarafatwa banakironderwa. Marine Munezero kuva yahukanye n'uwo bari bubakanye yagumye akora akazi ko kudandaza ibifungurwa bitandukanye harimo umuceri hafi ya Shanike mu gisagara ca Bujumbura, mu kibanza umugabo yari yaramurondereye bakibana inyuma yo kuvana. Marine yoba yagumye rero hagira umugabo wiwe kubijanye n'amatungo n'amubwira ko inzu abamwazotegerezwa kugurishwa nk'uko vyemezwa n'ababanyi b'umuhizi. Tumenyeshe ko saza wa Marine Munezero yari
yafashwe nawe nyene ku mvo z'amatohoza ariko yahavuye arekurwa ko amatohoza yerekanye ko ataruhara yagize mu kugandagura uwo mugabo yitwa Pascal Nshimirimana. Bindi biriko biravugwa, reka tugere muri iki kinyamakuru tubabwire ko Radio Televiziyo Isanganiro ivuga ko mu Kirundo ata modoka n'imwe y'amashirahamwe yunguruza abantu iriko irakora kuva kuri uyu wa kabiri, bakorera ku biro vy'ayo mashirahamwe mu Kirundo nka Nikona Express, Kireza Express, Ngenzi Express na Volcano bavuga ko babuze igitoro co mu bwoko bwa mazutu mu gitondo co kuri uyu wa kane. Ibiro vyari vyuguruye ariko nta matike bariko baratanga. Bafata ingendo ndende nk'abaje Bujumbura birirwa rero barindiriye kuri ivyo biro ngo bumve ko abagurisha amatike bahabwa uruhusha rwo kubakira, ariko ngo birangira basubiye inyuma babwiwe ko ata gitoro. Bamwe rero bakaba bahitamo gusivya ingendo zabo, abandi bipakiza mu miduga mito mito bita Probox, kidoga ko urwo rugendo ruca rubatwara amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 30 kandi harihwa ibihumbi 16 n'amajana 5 gusa ya marundi. Tubabwire ko kandi mu kinyamakuru Magazine Jimbere bavuga ko umuntu wese uza kwitura komine Mpanda iri mu ntara ya Bubanza ategerezwa kubanza kwerekana urupapuro yiyandikishirijeho kamuha uburenganzira bwo kuzotora. Ni mu gihe ngo biriko biragaragara ko benegihugu batariko baritabira ico gikorwa ku bwinshi, aho imisi 10 yari yatanzwe kuva igenekerezo rya 22 gushika ya 31 Gitugutu 2024 ishobora guhera bataraheza kwiyandikisha. Yo ni ingingo ya musitanteri wa komine Mpanda Nadine Niyibitanga menyesha biciye mu itangazo kuri uyu wa 24 Gitugutu 2024. Itangazo rimenyesha kandi ko urondera ikarata ndangamuntu hazogironzwa tagisabwa kugira yihutire kwiyandikisha, kubera ko kwiyandikisha atari ku ubushake ahubwo ari itegeko. Uzofatwa rero ngo yavyirengagije canke ariko arwanya umugambi nkazohanwa hisunzwe amategeko, uko biri muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na Nibitanga Adine musitanteri wa komine Mpanda. Bane bahezagire, turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Iri joro rero nayo twari twabateguriye, masabe kugira ngo mubandanye gukurikira Hejuru TV kugira ngo muje muronka amakuru n'ibiganiro vyacu muri mubambere. Imana yabahezagire.